Ndakuramukije wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure ya nyari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tushikiriza amakuru atandukanye, amakuru y'isata cya politiki, igisata cy'indero, igisata cy'umutekano, uburimyi, amagare y'abantu n'ahandi hose hatandukanye, maze amakuru akabashikira ku gihe, cyane cyane kuri wewe wafyonze subscribe cyangwa se sabone bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube, kuko amakuru agushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Reka rero tudatevye tubagezeho ino makuru tubazaniye none. Eyasera impinduka mu by'ubutunzi n'icuka ca politike ku mategeko y'abashinga amateka b'akarere. Arusha kuwa 25 Ntwarante 2026 umuryango wa Afurika w'ubuseruko uri mu gikorwa kinini cyo guhindura uko ukora bivuye ku gihengeri c'amahera kidahera. Ku birarane bingana imiliyoni 89 z'amadolari y'intererano ku mareta amwe yagize uwo muryango uriko ugerageza kwiyungunganya kugira ngo ushobore kubandanya ukora neza. Mu bihugu birabwa n'ico kibazo harimo Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Sudani y'Epfo, aho uguteba gutanga intererano iyo muri uwo muryango vyagize ingaruka zikomeye ku mafaranga akoreshwa n'uwo muryango. Impinduka zemejwe mu nama yabereye i Arusha. Mu nama igira 25 y'abakuru b'ibihugu yabereye i Arusha kuwa 7 Ntwarante 2026, abarongozi b'uwo muryango baremeje integuro y'impinduka ifise intumbero yo gusubiza ku murongo ubutunzi bw'uwo muryango. Mu ngingo nyamukuru zafashwe harimwo uburyo bushasha bwo gutanga intererano 50% bingana ku bihugu byose na 50% bishingiye ku butunzi bw'ibihugu, hamwe n'ihinduka rikomeye ku rwego rw'abashinga amateka b'akarere harimwo East African Legislative Assembly. Kuva 2026 abashinga amateka ba EARA bazotangura guhembwa n'ibihugu byabo aho guhembwa n'umuryango wa EAC. Iyo ngingo igamije kugabanya uburyo bukoreshwa muri uwo muryango kuko imishahara y'abashinga amateka ari menshi ku mafaranga ukoresha. Impinduka itumvikanweko. Nubwo iyo ngingo yerekanwa nk'intambwe imbere mw'itunganywa ry'uwo muryango, irateye ibibazo byinshi. Gufata ingingo y'uko abashinga amateka ba EARA bahembwa n'ibihugu byabo bishobora kugabanya ubwenge bwa EARA, butuma haba igitsure cy'ibihugu ku batowe mu karere kandi bidindize intambuko zo kwinjira muri uwo muryango. Abasesenguzi bamwe bavuga ko iyo mpinduka naho ifise ishimikiye ku vy'ubutunzi rishobora gutuma buhoro buhoro inama nshingamateka y'akarere igabanuka mu kwigenga kwayo. Ivyashikirijwe n'abanyepolitiki mu Burundi. Iyo ngingo iramaze gutuma havugwa vyinshi. Umukuru w'umugambwe UPRONA Olivier Nkurunziza asanzwe ari umushingamateka muri EARA aratewe amakenga n'ingaruka z'iyo mpinduka. Avuga ko iyo ngingo ishobora gutuma abashinga amateka bo mu rwego rumwe bafatwa ugutandukanye ivyo
akabona ko vyoba ari akarenganyo, gutyo asaba ko intererano yatorwa ku rugero rumwe 50% vy'intererano bigabanywa ku bihugu byose bingana, hanyuma 50% bigaharurirwa hisunzwe ubutunzi bwa buri gihugu cose. Ico ciyumviro cashimikira cane ku itandukaniro riri hagati y'u Burundi n'ibihugu nka Kenya, Tanzania canke Uganda. Ku bijanye n'imishahara, amenyesha ko hariho uburyo bubiri buriko burigwa. Ica mbere nuko igihugu cose gihemba abashinga amateka baco hisunzwe ubushobozi bwaco, canke hagakomeza gutangwa umushahara umwe kuri bose kuko bakora akazi kamwe muri EAR. Ku ruhande rwiwe, umukuru w'umugambwe Kodebu Kefa Niyibizi abona ko ico ari ikimenyetso c'uko EAC iriko iragabanuka inguvu, cane mu bijanye no kwigenga mu vy'ubutunzi. Avuga ko guha ibihugu ububasha bwo guhemba abashinga amateka bishobora kurushiriza gutuma uwo muryango ugoyagoya, gutyo asaba ibihugu biwigize gutanga imfashanyo yavyo ku gihe, yibutsa ko bimwe bimaze kugira amadeni menshi. Hagati y'ingorane z'ubutunzi n'akazoza ku kwiyunga kw'akarere, uretse ikibazo c'imishahara, izo mpinduka zerekana ko abakuru b'ibihugu bashaka gutabara umuryango umaze kwerekana intege nke mu bikorwa vyawo. Ariko rero yibaza ikibazo gihambaye: mbega birashoboka gukomeza ubumwe bwa Afurika mu gihe ububasha bwinshi buriko burasubizwa ku bihugu? Ingingo y'uko abashinga amateka ba EAR bahembwa n'ibihugu vyabo ni ihinduka rikomeye mu mateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Hagati y'ingingo z'ubutunzi n'ingorane za politike, iyo mpinduka ishobora guhinduka cane uko ububasha hagati y'ibihugu n'inzego z'akarere. Aya rero niyo makuru twari tubafisiye none. Nshimira wewe udahema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahwema gushikiriza kuri ndebesha kure yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV tubashikiriza amakuru atandukanye, bisata bitandukanye, politike, uburimyi ndetse no mu makungu dushikayo, maze tukabazanira amakuru afise rero ubudahanga. Rero reka nisabire wewe utari wafise na subscribe canke se abone kugira ufyandeko, maze amakuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Reka rero amakuru kuri wewe tutatanguranye, tukibutse zimwe mu ngingo nkuru ya makuru yagize yibanda ko mu aya makuru twabariye ko rero umuryango w'ibihugu bigize bya Afurika y'ubuseruko rero vyakoze impinduka, aho abashinga amateka bo mu muryango EAR rero byavuzwe ko bagomba guhabwa agashahara n'ibihugu baturukamwo. Naho rero aya niyo makuru twari tubafisiye none, reka twifuriza amahoro y'Imana, mukomeze kugira ubugiri n'ubugingo.